bamaze guheza urukino haciye hakurikira umugenzo wo baha ibihembo, baha ikipe yabaye iya mbere ndetse abakinnyi bitwaye neza batsinze ibitego byinshi nk'uko bisanzwe bizwi yuko habaho ibintu byinshi by'ibihembo bitandukanye mu mice itandukanye mu ma ekipe atandukanye. Reka tubikurikirane uko bagiye babironka bitandukanye kuva kuri ekipe yabaye iya kane, iya gatatu, iya kabiri ndetse n'iya mbere yatwaye igikombe n'ibindi by'abakinnyi bitandukanye ibihembo bifata trofe zifitiwe ufise agashimwe ka ekipe ya Gasenyi. Tuje dukurikiza ekipe yatoye ikibanza cya gatatu, nayo ikaba ari ekipe Tura FC. Kapiteni wa Tura Anyangase. Amashyi kuri Tura. Ekipe igira kabiri ni ekipe Bugoma FC yacenze kutwereka ibirori mu by'ukuri iboneka yuko ari ekipe ifise katoza. Amashyi kuri Bugoma. Amashyi menshi kuri Bugoma. Amashyi menshi barakoze. Ubaha amashyi yakwiye barakoze cyane. Abasore bari mu ipure rigoye naho nyene barabyifashemo neza cyane. Amashyi menshi cyane. Rero imbere yuko duhamagara ekipe ya mbere, duhamagare abakinnyi babyitwayemo neza bagatsinda ibitsindo byinshi. Na ikahenzagira umupira ukayengana wa murongo, n'umukinnyi yitwa Butoyi Emmanuel wa Tura FC. Akaba yatsinze ibitsindo 17 muri iyo higanwa ryose. Butoyi Emmanuel umukinnyi yatsinze ibitego byinshi kandi byiza. Amakipe myifuza kuganira Tura. Hariho rero n'umukinnyi afise imyaka mike ariko yerekanye urukino ibintu zidasanzwe. N'umukinnyi yitwa Bayubahe Elisa. Niyubahwe Elisa. Uyu mwana afise umupira mwiza cyane ku kuguru. Umukinnyi wo mu Gasenyi. Afise kazoza y'Imana. Afise kazoza. Umwana afise kazoza. Umwana dushimira cyane kuko yakinnye nyinshi kandi ari muto. Hanyuma ubundi mukinnyi twashaka gushimira ngaha n'umukinnyi yerekanye yuko ahagaze mu igori
atari uwo ari we wese ashobora kumurengana, nawe komite ikaba yatoye umusamyi wa Gasenyi FC. yarasumbije w'Ikabago none izo trofe tumushimira cyane muri shampiyona yaradufashije cyane aho byari bigoye, wawundi ati aho byari bigoye yaraserutse